ntushobora gukorera Imana utarayiyegurira. Noneho ntushobora no kumenyana n'Imana ngo ukure mu buryo bw'impwemu utarayiyegurira. Icyo Imana igomba ni ukuyegurira umutima wawe, ni ukuyegurira ubuzima bwawe bwose, ni ukuyegurira n'abawe n'ibyawe. Haleluya. None singishinga icumu ku bintu byanje byose, ubwanje ibyanje naje ubwanje n'iby'umukiza wanje. Haleluya. Mbega wewe usenga kangahe? Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo Paulo yandikiye ab'Itesalonika ca mbere igice ca 5 murongo wa 17 ngo dusenge ubudahumeka, prions sans cesse. Haleluya. Gusenga n'ubuzima, gusenga gutuma tunagura ubucuti, tuba mu busabane n'Imana. Bakundwa bene data, muriko muradukurikirana hirya no hino, turabaramukije, turabagumbiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni umunezero udasanzwe kuba Imana iduhaye ibakwe nkiri kugira ngo dushobore gusangira namwe ivyera vy'Imana. Rero imbere ya byose mbanje gushimira Imana Data se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Yoyo uno munsi tutarawumenya yoyo yaribuzi kandi yarizi yuko nza kuba ndi ngaha imbere yanyu kugira ngo dushobore gusangira ijambo ryayo ryaremye ijuru n'isi. Ijambo ryayo rifite ubushobozi n'ububasha budasanzwe bwo gukiza, bwo kubohora. Ijambo ry'Imana ni inkota n'umuriro. Ijambo ry'Imana rirabohora. Yavuze ubwayo ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Rero niyo Mana mbanje gushimira. Ubwa kabiri nshimiye abarongozi bino radio Voix d'Espoir bashoboye kutwizera kugira ngo badutumire tuze gusangira namwe ijambo ry'Imana. Hanyuma ubwa gatatu namwe ndabashimire muriko muradukurikirana, kuko umwigisha adafise abigishwa bamukurikirana nta gikorwa yoba afise. Nuko rero mu mwanya muto tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ku gukura mu buryo bw'impwemu, gukura mu buryo bw'impwemu. Muri iri jambo turaza kuraba ubwoko bw'abantu batatu. Tuza kubanza kuraba ubwa mbere umuntu adakijijwe. Ubwa kabiri turaza kuraba umuntu wa kabiri n'umuntu akijijwe mugabo akiri umwana mu gakiza canke uruhinja, canke mu Gifaransa bita bébé spirituel kandi bamwita l'homme charnel. Uriya wa mbere adakijijwe mu Gifaransa bamwita l'homme naturel canke l'homme animal. Uwa gatatu tuza kuraba ko c'est l'homme spirituel, n'umuntu w'impwemu. Rero kugira ngo twagure iri jambo, reka twisunge ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo ca mbere c'Abikorinto, icete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto igice ca kabiri ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ibyampwemu w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we kandi ntashobora kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'impwemu. Ariko umuntu w'impwemu asesa byose kandi ubwiwe nta umusesa. Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Reje kumva aya majambo niyo tugiye kwagura. Tumvise yuko umuntu w'umubiri n'ubwenge gusa adashobora gutahura ibintu by'impwemu. Haleluya. Uyu n'umuntu ataravuka ubwa kabiri, n'umuntu ataravuka ubwa kabiri, kandi turazi neza yuko umuntu atavutse ubwa kabiri azopfa kabiri. Mu Gifaransa bavuga ngo si quelqu'un naît une seule fois, il mourra deux fois. Yes. Uyu muntu wa gatatu n'uwa kabiri navuze na abantu bakijijwe mugabo bari ku ngero zitandukanye, ko ababo bamaze kuvuka ubwa kabiri. Umuntu rero yavutse ubwa kabiri mu mazi no muri mpwemu yera, uyu wewe azopfa rimwe gusa.
sinzi ko kumbure nogerageza kubisigura kugira ngo bitahure neza. Igihe kimwe umwami wacu Yesu Kristo Nikodemu yaramubwiye ibijyanye no kuvuka ubwa kabiri, hanyuma ntiyabitahura neza, caja kumurondera ku mugoroba aramubwira ati bishoboka gute ko noshobora kuvuka ubwa kabiri? Aramubwira ati niwe wigisha ibyagezwe ariko ukaba udatahura ibanga ryo kuvuka ubwa kabiri. Amubwira ati umuntu atavutse mu mazi no muri mpwemu yera ntazokwinjira mu bwami bw'Imana. Haleluya. Rero ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana 1 ku murongo wa 12 ngo abamwizeye bose yabaha ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Abo nibo babyawe n'Imana, ntabwo babyawe no kwipfuza k'umubiri cyangwa kwipfuza k'umugabo, oya, babyawe n'Imana. No kuvuga ni byaremwe bishasha, bavutse ubwa kabiri. Yesu ashimwe cyane. Aba rero bafite ibakwe ry'uko bavutse ubwa kabiri, nubwo byoshika bagapfa baba basinziriye, ntabwo baba bapfuye, kandi baba babikiwe kuzokwikangurira ubugingo budashira. Ariko uyu muntu wa mbere twavuze atarakizwa apfuye, abarindiriye urundi rupfu rwa kabiri, kuko azokwikangurira gutsindwa n'urubanza, ace atabwa mu kiyaga cy'umuriro cyaka umuriro n'amazuku, nigwo rupfu rwa kabiri. Niyo mpamvu tuvuze ngo umuntu avutse rimwe gusa azopfa kabiri. Si quelqu'un naît une seule fois, il mourra deux fois. Ariko uvutse kabiri azopfa rimwe gusa. Si quelqu'un naît deux fois, il mourra une seule fois. Haleluya. Rero tukiriko turavuga kuri ba bantu batatu, uyu muntu wa mbere narimvuze yuko ari umuntu atarakizwa. N'umuntu Bibiliya itubwiye ngo n'umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa, adashobora kwemera ibyampwemu w'Imana, kuko ari ubupfu kuri we kandi ntashobora kubimenya kuko byitegerezwa mu buryo bw'impwemu. Turumvise ngo ariko umuntu w'impwemu wewe asesa byose kandi ubwiwe nta umusesa. L'homme spirituel asesa byose ariko ubwiwe nta umusesa. Haleluya. Uyu muntu rero wa mbere ntitwirirwa turamuteba ko, reka tuvuge kuri uyu muntu wa kabiri yitwa l'homme le bébé spirituel cyangwa l'homme charnel. Ni kuvuga umuntu akiri umwana mu gakiza cyangwa ari hakivuka mu gakiza. Arashobora no kuba atari hakivuka mu gakiza mugabo akaba atigeze afungura bishobora kumutuma akura. Imana ishimwe cyane. Uyu rero niwe duca twita mu Gifaransa l'homme spirituel, ni gikuri mu buryo bw'impwemu. Ashobora kuba amaze igihe kire yarakijijwe ariko akaba akiri umubebe spirituel kandi akiri homme charnel. Uyu rero umubebe spirituel aganzwa na kameremere. Aganzwa na kameremere ni ukuvuga ko ibyamwa byose batubwira bya kameremere biramugaragara ko nabyo turabizi. Ni shavu, ni shari, ni gono, ni ubwibone, ni kwikakisha, ni kwishyira hejuru. Iyo umuntu rero akiri homme charnel aba akiganjwe na kameremere. Iyo umuntu akiri umubebe spirituel aba akiganjwe na kameremere. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu wa gatatu nawe c'est l'homme spirituel, n'umuntu w'impwemu. Twumvise ngo wewe asesa byose ariko wewe ubwiwe nta umusesa. Imana ishimwe cyane. Uyu muntu n'umuntu akomeye cyane gose, n'umuntu akuze kandi yarubatse ubusabane hagati yiwe n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu n'umuntu ari mu rugero nk'ugwa ba Aburahamu bari bafitaniye ubusabane, imigenderanire n'Imana, kugezaho Imana yavuga ngo ntacyo nokora ntabanje kwibira akabanga umusabyi wanje Aburahamu. Uyu muntu n'umuntu ari mu rugero nk'ugwa ba Eliya, ba Elisa, abantu bari mu busabane n'Imana, bavuga ijambo ntigijane ariko iyo barivuze Imana irishirako kashe rigakoreka. Turabona nk'akarorero igihe Eliya yahagarika imvura, ntabwo yiriwe arabanza kuvuga ngo ari karinginga. Yari umuntu azi neza yuko ari mu busabane n'Imana, ijambo yatuye Imana irishirako kashe ikarishitsa. Yesu ashimwe cyane. Rero ndibuka igihe kimwe
nagiye kwigisha mu gihugu kibanyi ca Tanzania, nigisha kuri iri jambo riri mu Bikorinto, icete ca mbere ca Bikorinto igice ca 2 umurongo wa 14 wa 15. Mvuga kuri iri jambo nti umuntu w'impwemu asesa bose, ariko wewe ubwiwe nta umusesa. Hanyuma haba umunyeshure umuetija arambaza ati none wewe ko wavuye i Burundi woshobora kunsesa? Ndamubwira ati reka dukomeze iki cigwa mukanya ndakwishura ikibazo umbajije. Hanyuma ndasengera mu mutima, ndiko nsengera mu mutima numva ngaha ku bitugu byanje ntanguye kumva imisonga no kuribwa. Ndabaza Imana ati ibi bintu ndiko ndumva ngaha nibiki? Hanyuma numva ijwi rirambwiye ati mubaze uko wumva uriko umererwa ngaha ku bitugu nawe niko amerewe. Ndamubaza nti kora ngaha ku bitugu byawe wumva umeze gute? Arambwira ati mfise imisonga myinshi kandi ndayimaranye imisi. Noneho ndamubwira ati none je ko navuye i Burundi nakumenye gute ko ufise ico kibazo? Niyo mpamvu ndakubwira ngo umuntu w'impwemu asesa bose, ariko wewe ubwiwe nta umusesa. Umuntu w'impwemu mwibuke twavuze ngo turiko turavuga ku kintu kijanye no gukura. Urumva kugira rinde ashika aho aba uw'impwemu aba yaciye kuri no etape yo kuba umubebe spirituel canke umwana mu vy'agakiza. Hanyuma uko yakiriye agakiza agatera yinjira ibwina mu bijanye n'ubusabane na mpwemu yera, mu bijanye n'ubusabane n'Imana. Hariho ibintu aja afungurira umuntu w'indani, kuko burya umuntu agizwe n'umubiri, akagirwa n'umushaha, akagirwa n'impwemu. Ivyo bice bitatu byose kimwe cyose kirafise ivyo gifungura. Dufate nk'umuntu atagaburira uyu mubiri w'inyuma ntashobora gukura. Kenshi na kenshi ashobora gufatwa n'ingwara, ashobora kugwara kwashi, ashobora kugwara n'izindi ngwara bivanye nuko atafunguriye neza umubiri. Yesu ashimwe cyane. Ariko n'umushaha turawufungurira, ariko kandi n'impwemu turayifungurira kugira ngo umuntu ashobore gukura. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo umuntu akiri muto afata amata, ibintu byoroshe nibyo abashoboye gufungura, ariko iyo umuntu amaze gukura afungura ibigumye. Yesu ashimwe cyane. Rero nariko ndavuga ngo uyu muntu wa gatatu kugira arinde aba umuntu w'impwemu aba yarafashe igikorwa cyangwa yaratanze ikiguzi asabwa kugira ngo afungure ibishobora gutuma akura akagera ku rwego tumwita ngo n'umuntu w'impwemu ashobora gusesa byose, ariko wewe atawushobora kumusesa. Imfungurwa uhavumbaza ati imfungurwa none umuntu afungura kugira ngo ave kuri urugero rw'ubwana mu buryo bw'impwemu nizi. Imfungurwa ni nyinshi, ariko turaza kuvuga kuri zimwe ngo ngaha twovuga yuko agomba kubaho mu buzima bw'amasengesho. Umuririmbyi yaririmbye neza ngo umuntu adasenga wese yamana ibyaha byiwe. Burya umuntu asenga, haleluya, arushirizaho kunagura ubusabane bwiwe n'Imana. Mu gusenga turihana tukiyeza, mu gusenga tunagura ubucuti hagati yacu n'Imana, mu gusenga tuganira n'Imana. Iyo turiko tuganira n'Imana sindiko ndavuga isengesho aho uvuga wenyene, oya, ni gihe uvuga Imana nayo ikavuga. Yesu ashimwe cyane. Iyo dusenga rero tukaganira n'Imana iraduhishurira ivyigomba, iraduhishurira amabanga yayo, ndetse mpwemu w'Imana akatwemeza ikintu kitoba kigenda neza mu buzima bwacu, tukarushirizaho kwiyeza no gutunganya ubuzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Rero mu mfungurwa novuga umuntu afungura kugira ngo akure mu buryo bw'impwemu n'ubuzima bw'amasengesho, n'ubuzima bw'amasengesho. Hari habo usanga bafise za gahunda zabo, ugasanga barafise gahunda zo gufukamira Imana nka kangahe ku munsi. Mbega wewe usenga kangahe? Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo Paulo yandikiye ab'Itesalonika ca mbere igice ca 5 umurongo wa 17 ngo dusenge udahumeka, prions sans cesse. Haleluya. Mbega wewe usenga kangahe? Gusenga n'ubuzima. Gusenga gutuma tunagura ubucuti, tuba mu busabane n'Imana. Rero ukaba ukeneye gukura, nkaba nkeneye gukura, dukeneye kuguma dukura. Kugira ngo dukure, twongere dukure, duhamagariwe gusenga.
niturangiza gusenga dusubire dusenge, hanyuma dusenge, twinginge, tuniye, tuboroge, dutogote, dutitirize kugira ngo tugume mu busabane n'Imana. Iyo usenga uturingoti two mu buryo bw'umwuka turazibuka. Haleluya. Hambavu yo gusenga no kwisonzesha nabyo birakenerwa. Burya umukristo atigera yisonzesha aguma ari umunyamubiri, aguma ari le chrétien charnel. Reka ndakubwira ikintu kimwe, umwami wacu Yesu Kristo yari Imana 100%. Yarasenga, yarisonzesha, yaraja ku musozi, yararasenga, yarara kuri charge, bwaca akirirwa aratanga ibyo yaraye arakira. None wewe nimba udasenga, nimba utisonzesha, nimba udakesha, nimba utaja ku musozi, none wishimiye iki? Wowe usumvye imbaraga umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Byumvikana neza yuko nimba n'umwami wacu Yesu Kristo yarasenga, natwe duhamagariwe gusenga. Uburorero ni bwinshi muri Bibiliya. Abantu bose Bibiliya itubwira bari bakomeye, bava mu bihugu bitandukanye, bava mu moko atandukanye, bavuga indimi zitandukanye, bari mu nganwe zitandukanye, ariko ikintu kimwe dusanga bahurizako, bari abasenzi. Gusenga bigezweho. Umuntu adasenga yarasizwe. Mu Gifaransa novuga ce qui est à la mode maintenant, c'est la prière. Les personnes qui ne prient pas sont démodées, dépassées, archaïques. Dutegerezwa gusenga kuko n'umwami wacu Yesu Kristo yarasenga. Haleluya. Rero iyindi mfungurwa novuga ituma umuntu akura ni ijambo ry'Imana. Umuririmbyi aravuga ngo soma ijambo ry'Imana utahura amabanga. Ubundi aririmba aravuga ngo je ndakunda ijambo. Haleluya. Ngo ivyanditswe muri ico gitabo byose biranyerekeye. Ugiye kuraba muri Yosuwa 1 ku murongo w'8 hari amajambo akomeye Imana yavuganye na Yosuwa, iramubwira ngo ivyanditswe muri ico gitabo cy'ivyagezwe ntuze wigera ubikura mu kanwa kawe, uze wamubirimbura ku murango no mwijo kugira ngo uvyitondere, niho uzororanirwa, niho uzotera imbere. Mwene data uri kurankurikirana, urakeneye gutera imbere, urakeneye ko ibyawe bigenda neza. Ijambo ry'Imana ryaremye ijuru n'isi, ijambo ry'Imana ribirema rikabikomeza, ntigigere riva mu kanwa kawe. Imvugo yawe ibirunzwe n'ijambo ry'Imana, ibyo watura bibe bihwanye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uryamize mu kanwa kawe, wamuririmbura ku murango, uririmbure mu gatondo, uririmbure ku mugoroba, kugira ngo umenye ivyanditswe mu ikete Imana yakwandikiye. Erega burya Bibiliya ni kete Imana yatwandikiye, ririmo amasezerano, ivy'Imana yadusezeraniye biri muri mu ijambo ry'Imana. Ririmo amaprincipe cyangene dutegerezwa kubaho, kwitwara muri ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo ry'Imana iyo urisoma umenya inzira ukwiye gucamo n'inzira udakwiye gucamo. Iri jambo ry'Imana iyo urisoma ukaririmbura umenya inzira zo kugoroka, ukamenya n'inzira atari udakwiye gucamo, kandi ubufisi kikugera muri wewe. Niyo wombye guhaguruka ngo uce mu nzira atariyo, wumva cyaki kugera kiri muri wewe kiriko kirakubita. Yesu ashimwe cyane. Dawidi yavuze muri Zaburi 119 ku murongo wa 11 ngo Uhoraho nazigamye ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Urumva neza yuko iyo umuntu afise ijambo ry'Imana muri we, akarizigama muri we, bituma adacumura ku Mana. Rirakurinda ijambo ry'Imana. Mu Bikolosayi 3:16 kumanuka hepfo havuga ngo ijambo ry'Imana ribe rigwiriye muri mwebwe. Ijambo ry'Imana ribe rigwiriye muri mwebwe, ririmo ubwenge bwose, rirunze. Haleluya. Byumvikana neza yuko ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye cyane gose. Umuririmbyi yaririmbye avuga mu rurimi rw'Iswahili eti unaweza tuma neno lako likabadilisha mambo yote. No kuvuga ngo Imana ijambo ryayo yakurungikiye rifite ubushobozi bwo kuguhindura amateka n'ibihe. Yesu ashimwe cyane. Ukaba ukeneye gukura rero, ijambo ry'Imana ni karahara mu ruganda ntibacura. Yesu ashimwe cyane. Ibindi ni byinshi umuntu ategerezwa gufungura kugira ngo akure. Ni byinshi, hari ikintu cyose ukora mu ntumbero kurondera gukura, gituma
Imana igenda ikugururira ibyumba byayo. Burya Imana igira ibyumba byinshi, nk'uko n'umutima w'umuntu ugira ibyumba byinshi. Hariho umuntu ujya twavuze akiri umubebe spirituel, aba ageze ku rugero yamaze kugururira Imana kumbure ahantu runaka. Mugabo iyo uri kurarondera gukura, urushirizaho kwigurura Imana wese no kwiyegurira wese. Rero ikindi umuntu ategerezwa gukora kugira ngo akure mu buryo bw'impwemu, ni kwiyegurira Imana, la consécration. Ntushobora gukorera Imana utarayiyegurira. Noneho ntushobora no kumenyana n'Imana ngo ukure mu buryo bw'impwemu utarayiyegurira. Icyo Imana igomba ni ukuyegurira umutima wawe, ni ukuyegurira ubuzima bwawe bwose, ni ukuyegurira n'abawe n'ibyawe. Haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo none singishinga icumu ku bintu byanje byose, ubwanje ibyanje naje ubwanje n'iby'umukiza wanje. Haleluya. Uragera ahantu wumva yuko utagishinga icumu ku bintu byawe byose, ukitahura yuko wewe ubwawe n'abawe n'ibyawe mwegukiye Kristo. Kubera iki? Yaratuguze, yadukoye amaraso y'igiciro. Nshishemo aka gakuru gatoya. Hari umuntu yigeze kumbwira ariko anera inkuru ati je ngaho mbona, yari umukongoleza, arambwira ati burya jewe nakowe amadolari n'inzahabu. Nanje ndamubwira ati burya nanje nakowe ibisumbya agaciro amadolari n'inzahabu. Namubwiye ni je nakowe amaraso ya Yesu Kristo. Twaraguzwe, twarakowe, ntitucigaba ntituciganza. Ibi rero kubimenya nibwo buzima, nibyo birushirizaho uronderana ntajyo gukura. Umuririmbyi aravuga ngo saha gusa Mana, hari n'ahandi ndagomba kuhangeza. Wewe mwene data uri kuradukurikirana, ndasenga Imana yo mwijuru ngo igukure ku rugero wari uriko, ikugeze ahandi hantu, ikugeze ahandi hantu. Yesu ashimwe cyane. Nibyo rero kugira ngo nshishemwo illustration gatoya, nagomba mvuge ku kintu kijanye na piscine. Je ndakunda piscine, ndakunda natation, ndakunda koga muri piscine. Piscine ifise ingero zitandukanye. Piscine ukiri kururukayo ubwa mbere ubwihonyozamwe ibirenge, ikugera amazi akugera ku birenge. Ariko iyo ukomeje kururuka haragera igihe amazi akugera mu mavi. Ukomeje kandi kururuka haragera igihe amazi akugera mu rukenyerero. Ariko umanutse utera umanuka epfo, amazi aragenda ugashika ahantu utoshobora kubandanya utambuka ugenda uhagaze. Haba hakeneye aho wojabuka uri kuroga. Iyi illustration ntanze ushobora kuyibona muri Ezekiel igice ca 47, aho batubwira uruzi ruva mu rusengero rw'Imana, uko Ezekiel yaruhishuriwe, umumarayika agenda apima imetero 1000 amujabutsa hambere, amazi akamugera ku birenge, agasubira akapima izindi 1000 akamujabutsa aha kabiri, amazi akamugera mu mavi, asubira amujabutsa aha gatatu, amazi amugera mu rukenyerero, hanyuma amujabukije aha kane, amazi amubana menshi cyane ku buryo hatari kugendwa n'umuntu agenda ahagaze. Yesu ashimwe cyane. Natwe mu Mana hari ingero zitandukanye umuntu agenda azamukako, ugashika ahantu utakigenda wirongora, ahubwo usigaye urongorwa na mpwemu yera. Nuru rugero nifuza yuko wokura ugashikako, kuko ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Ni iki cigwa twariko turiga kivuga kubijanye no gukura mu buryo bw'impwemu. Iyo turiko turavuga gukura mu buryo bw'impwemu, byerekeye cyane cyane abantu, uyu muntu wa mbere twavuze cyangwa umuntu wa kabiri twavuze akiri bebe spirituel, akiri umunyamubiri. Yesu ashimwe cyane, akiganzwa n'ibikorwa bya kameremere. Ariko uriya wewe twavuze homme naturel, bisaba yuko aba maze ahitamo gutera intambwe agakizwa.
iyo adakijijwe ibyo aronderamwo gukuramwo byose mu buryo bw'impwemu akura mu myuka mibi yo mu buryo bw'umwijima, ugasa kuko n'abariko barondera gukomera mu mbaraga z'umwijima nawe nyene ntibari ku ngero zimwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko twebwe aha turiko duhamagarira mwebwe muriko muradukurikirana kurondera gukura mu buryo bw'impwemu kugira ngo tugere ku rugero aho Kristo aba forme muri twebwe, yuzura muri twebwe. Haleluya. Ijambo ryiwe ryuzura muri twebwe, imbaraga z'umwuka wera zuzura muri twebwe, tukaganzwa na mpwemu yera, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abarongorwa na mpwemu nibo bana b'Imana. Imbere y'uko nsozera, nagomba dufata akanya gato dusengere aba bantu batatu bo mu bice bitandukanye, twongere tunasengere wowe uri kuradukurikirana ufise umutwaro uwo ari wo wose, kuko dufise Imana yumva kandi yishura amasengesho. Nukuri twarabonye ko ari Imana yumva kandi yishura amasengesho, turabihamya, dufise ubuhamya bwinshi. Haleluya. Umuntu wa mbere tugiye gusengera ni uyu muntu twumvise ngo umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa, umwe atemera ibintu bya mpwemu kuko ari ubupfu kuriwe. Uyu muntu n'umuntu atarakizwa, tugiye kumusengera kugira ngo mpwemu w'Imana mugenderere, amwemeze iby'icyaha byo kugoroka hamwe n'iby'urubanza rw'Imana, ahindukire Imana, akizwe, izina ryiwe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo, rifutwe mu gitabo cy'imanza. Kuko twumvise yuko umuntu atemeye kuvuka ubwa kabiri azopfa kabiri. Ubwa mbere azopfa mu buryo bw'umubiri, ubwa kabiri azopfa mu buryo bw'impwemu, aho azokwikangurira gutsindwa n'urubanza, agatabwa mu kiyaga caka umuriro n'amazuko. Wewe uri kuranyumviriza ukaba utari bwatera intambwe ngukizwe, ndaguhamagara gusubiranemo nanje iri sengesho, uce wandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Niyo kado ndaguhaye. Hanyuma umuntu wa kabiri tugiye gusengera ni umuntu akiri mu bebe spirituel, akiri homme charnel, akiganzwa n'ibyamwa bya kameremere. Uyu nawe turamusengera kugira ngo atere intambwe, ashike ku yindi ntambwe, kuko umuririmbyi aririmbye avuga neza ngo birondere ndabirondere iby'Imana biraronderwa. Ukaba ukeneye gukura no gutera intambwe mu gakiza, uhamagariwe kugira iki? Uhamagariwe kurondera iby'Imana. Imana iraronderwa kandi